ibihe vyiza kuri wowe koze subscribe kuri Nuje Entertainment nibaza ko umeze neza cyane. Ni gano turashoboye igano cy'umuziki na nyamuziki muri rusange neza neza turaba umuziki wa hani wacu no mu karere ka Afrika yacu turabira hamwe uko bimeze. Nitwa Jamora Fred MC Voice of the Money Masterpiece Keeper Motivated Champion hatoje Animal Odezet ataguteba. Ndabaza ni inkuru idasanzwe iyo mubabaro udasanzwe urana ko abaturanye abanyarwanda bari mu marira komeye cyane inyuma yuko ivyo Diamond akoreye abaririmbyi babo. Ati rebe bimeze gute? Tora gatebere ko kwanza ndabikubwire uko bimeze. Ibinyamakuru vyinshi vyo mu Rwanda vyanenze inyifato ya Diamond Platnumz kuva tanguye gukora n'abaririmbyi b'abanyarwanda, kuva tanguye gukora na The Band, bazikare we yatanguye arasubira indirimbo Why asubira yitwa Pompo bakoranye na Bruce Melody. Urumva izo ndirimbo kari zibiri ni indirimbo zagize novuga ngo success dasanzwe, indirimbo zabaye nini novuga ngo kugwego gwiza ugerageje kuraba Why ni Pompo ni indirimbo zari kuri novuga standard imeze neza cyane. Ibinyamakuru vyo mu Rwanda ndetse n'abantu bari muri entertainment ndetse n'abaririmbyi muri rusange banenze ingeso inyifato witwa neza na neza Diamond Platnumz. Ati revye yatanguye gute canke vyahereye kugira ngo batangire kubibona. Hari ku munsi wejo aho umuririmbyi Diamond Platnumz yari live neza na neza mu kiganiro kuri Wasafi FM ku kinyamakuru ciwe, aho yakoze ikiganiro kimara amasaha 4 yose ariko aravugwa neza na neza bijanye n'umuziki wiwe n'iki n'iki bamubaza bigiye bitandukanye. Abari kuri live b'abanyarwanda baravuga ati hari ni opportunity yo kugraba ko wa mugabo ari serious, aza kuba akora ikiganiro c'amasaha 4 kabisa. Diamond Platnumz indirimbo Pompo iri mu ndirimbo zitaterutse kubabonekamwo zagenze neza. Twarabonye za Pompo ni Happy hamwe n'ijyindi yaheruka gusohora kiniki bari kumwe na nani ni ijyindi yaheruka gusohora siko. Ni indirimbo nziza zitatu bari ko bagenda bamubazako, ariko abanyarwanda basanzwe bari muri entertainment ndetse n'abantu bose bari kuri live bavuga ati hani wo mwanya wo kuraba neza neza kuno mugabo ari serious canke abashaka kugira mugabo araroreye barabura ko yovugamwo n'izino Rwanda, bararorera ko yovuga n'umuririmbyi wo mu Rwanda, barahebura barabura igihe cy'amasaha 4 bari kuri live baravuga ati wa mugabo siwe. Uba abanyarwanda ishavuriraniga bavuga ati no mugabo mbega kubera iki twebwe tumwereka urukundo ariko ntarutwereke. Ni muntu mbere kubona ati ibi bintu turakorana ariko hari ama level gem narenze, hari ama level ngirane. Ni kuvuga no mugabo mukorana for business. Ryari narabonye Bruce Melody bariko barabimubaza kuri live kuri TikTok yavuga ati ese kubera iki Diamond iki niki atagufashije iki niki, avuga ati jewe ntibikenewe kanamfasha kuko tukorana business twamba twarakoririmbanye ni business twakoze yaraheze nta bindi. Nakwibutsa neza ko mu misi heze Bruce Melody yari yagiye muri neza na neza muri Tanzania mu gukora media tour, ubona ko hariyo n'indimbo bariko barakorana na Alikiba. Inyuma yaho yaragiye muri media tour ya Pompo mu ndomero kuyipushinga mu kugira ngo ishikire benshi bashoka hariya muri Tanzania. Ubona ko bagiye guhura ku kanyuma barahuye na Diamond Platnumz ariko nta birenze vyabaye kuko nta kintu cerekana neza neza ifoto cyangwa video yerekana neza na neza bariko barakora media tour neza na neza ku radio cyangwa ku binyamakuru bigiye bitandukanye hariya muri Tanzania. Iyi ngeso imaze kubonekana ku baririmbyi b'Abatanzania batari baki, ariko ku Diamond Platnumz muravyibuka ko no nga mu Burundi yigize kuvogera avuga ngo muziki wo ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko twebwe duca tumwereka ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi dufise umuziki ukaze, dufise n'abawihagarakiye. Nico gituma gushika none musa tarasubira no musi mu Burundi dufise umuziki mwiza ushobora no kugira n'abawuhagarariye beza kandi babishoboye. Niyo mpamvu no munsi Diamond Platnumz ashobora kuvogera umuririmbyi yo ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuko arazi ico bamaze ni mu terambere ry'umuziki wiwe, arazi ico bamumariye bro. Ino munsi mu terambere ry'umuziki wiwe hariho ukuboko kwa Lolilo kudasanzwe, Avredi hari ukuboko k'umurundi kudasanzwe. Nico gituma ari gupfa kuvogera umuziki w'u Burundi bitorosha, ariko nambi no musi binyamakuru vyo mu Rwanda vyahagurutse biriko biravuga ati no mugabo yaragaye abaririmbyi b'abanyarwanda ku rwego rukomeye cyane, nuko babona ko ari ikintu kitoroshe kandi kibabaje.
ino munsi mujama mukoranye project hafi y'imiliyoni nka 50 nka $50,000 cyangwa 50,000 cyangwa 50 million ana dollar 50 million siko ugakora iyo project uvuga ati no muntu tiko turakorana kandi biraboneka neza ko mu gihe baba bariko baravugana bemeranya ko bazofashanya uko nibuka igihe Diamond agenda muri Uganda urana ko Diamond Platnumz nta fan base yahatarafise muri Uganda mbere fan base arayirusha nani Konde Boy ndo niwe arusha neza fan base Diamond hajya mu gihugu ca Uganda ubona ko yace yogera kuri The Ben igihe bagiye gukora ibitiramo bagiye yogera kuri The Ben aramupushinga biza kuba bigira success Diamond arimba abantu barakira baragira public nibuka igeri yaje muri Trace Award ngaho mu gihugu cy'u Rwanda urana ko cyari kijya gihe kijya ndirimbo why urana ko abantu bamwakira kubera ko bavuga ati yaririmbanye n'umuririmbyi wacu dushaka kumushigikira bisaba ko tumushigikira naho boneka shigikiwe ariko gushika no munsi urana ko ari ibintu vyatumye abanyarwanda batavyishima ariko namwe abanyarwanda ryohora umuziki usubira usanzare nkuko twe twawusanzaje bro sakora umuziki wa Dre apana umuziki utari wanyawo nico gituma twe batutuvogeye harimo ihados utenema twebwe umuziki wacu uri complet nta bintu vya donc turakora nabo nyine bakajugumira rero namwe rero gituma ariko barabagaye arono rero bishoko muvugura umuziki wanyu kugira ngo bigende neza cyane big time rero mwakoze cyane abadukurikiranye utarakora subscribe bikore usharing kuri commentaire kugira ngo obidutene ngemeruka gwa dusanzwe tukora yari Jamora for the MC Voice of the Man yari Nuje Entertainment hasta la vista.